kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. Zuko ushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikweretse. Mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye. Uno munsi tugomba turabe ku rugo. Urugo niko tugomba turabe. Urugo mbega ni iki? Urugo haba hari inzu, hanyuma inzu ihabaye, hanyuma caba barubaka ruhande bakubaka urugo. Kera bita urugo, ubu bavyita urupangu. Urupangu niko bavyita. Bavyita urupangu kugira ngo kubera ko ari ikintu gikingira inzu, hanyuma kugira ngo inzu ntife gushikirwa vyoroshe. Nico gituma rero bavyita ko ari urugo. Hanyuma mu ijambo ry'Imana haratubwira neza ko ibintu vyose umuntu ashobora kubironka, ariko hari ikintu ushobora kugihabwa n'uhoraho. Uhoraho ari we ashobora kugiguha. Reka dusome mu Migani igice ca 19 ku murongo wa 14. Avuga gute? Avuga ngo urugo bo nitunga umuntu abihabwa n'abavyeyi, ariko umugore aciye ubwenge umuhabwa n'uhoraho. Urumva rero urugo kuva kera na kenshi umuvyeyi niwe yatanga urugo, niwe yatanga ahantu hitongo, ahantu umuntu azokubaka. Hanyuma agerageza uburyo bwose akaguha n'intuzeye, akaguha n'ahantu uzorima. Hama mugabo bavuga ko ivyo vyose naho umuntu ashobora kubironka. Kugira ngo urugo rumere neza nuko ruba rurimwo umugore. Hanyuma ngo uwo mugore rero umuntu amuhabwa n'uhoraho, umugore w'ubwenge amuhabwa n'uhoraho. Uhoraho ni wamutanga, kuko nasigaye umuntu amurondeje ngo agomba kumuronka hejuru y'ubwenge bwiwiwe, ntawe ashobora kuronka. Umuntu amurondeye avuga ngo agomba kumuronka kubiga amafaranga, ntashobora kumuronka. Umuntu amurondeye kugira ngo agire, ashobora kuronka umugore atashobora kuza kuba kumwe. Mugabo ngaho ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo urugo bo nitunga umuntu abihabwa n'abavyeyi, ariko umugore aruranye amuhabwa n'uhoraho. Mbega umugore aruranye bameze gute? Umugore aruranye ni umuntu ashobora gutunganya ivyo mu rugo, urugo rukagenda neza. Ni umuntu atashobora kugara urugo, kuko harabusanga barugaye urugo ugasanga nta bantu bakirugendamo kubera umugore yabaye nabi. Ugasanga urwo rugo nta bantu bakirugendera, nta bantu baruzamwo. Kubera iki? Kubera ko umugore atari umugore aruranye, kandi uwo mugore ari umugore yaronswe mu bundi buryo, ataronswe mu buryo atanzwe n'Imana. Mugabo ijambo ry'Imana ritubwira ngo umugore aruranye atangwa n'uhoraho. Imana nishimwe cyane. Ariko ngo ibindi byose bitangwa n'abavyeyi, mugabo umugore aruranye atangwa n'uhoraho. Reka turabe uwo mugore aruranye ngaha mu ntuzeye nyene mu Migani igice ca 31. Twumvirize ingene uwo mugore ameze gute. Reka dusome ngaha ingene havuga. Migani 31 ku murongo wa 10 havuga ngo umugore aroranye ninde yo muronka, kuko ari w'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. Umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira, kandi iwe ntihabura inyungu. Uyo mugore amugirira neza, namugirira nabi iminsi yose yo kubaho kwiwe. Imana nishimwe cyane. Umva rero turumva neza ngaha ngo uwo mugore aruranye ninde yo muronka, nuko ari ugiciro kurusha utubuyenge twitwa marijani. Nu aruta amabuye y'agaciro, mu yandi majambo aruta amabuye y'agaciro. Umuntu aronse amabuye y'agaciro, amazahabu, amafezi, biki, ivyo umuntu ashobora kubigurisha amafaranga menshi. Mugabo twumvise neza ngo aruta ayo mabuye y'agaciro yitwa marijani. Ino ayo mabuye ntayahari, mugabo hariya muri biriya bihugu vyabo.
bya Israeli hariya ayo mabuye yariyo ngo umutima w'umugabo wiwe umugabo uramwizigira. Erega hari abagore batizigirwa n'abagabo babo, abagabo batabizigira, nashobora kumusiga ngaho yama yareretse umuntu amurabira kubera iki sumwizigirwa. Noneho rero abatangwa n'uhoraho abarabizigirwa. Nagomba mpanure rero, manura abasore batararonka intuzo, batarubaka, bakwiye gusenga Imana kugira ngo Imana abari ibaha abo bagore, ibaha abakobwa beza baroranye, ibaha abakobwa babizigirwa, nibo batangwa n'uhoraho kandi uhoraho arabafise. Imana nishimwe cyane kandi uhoraho arabafise. Avuga ngo umutima w'umugabo wiwe uramwizigira. Umugabo we aramwizigira, aravuga ati uwo mugore wanje ntamparika, umugore wanje ntamvanga, umugore wanje ibintu byose naho ntabandahari abiruranya neza, ibintu byose bigenda neza. Imana nishimwe cyane, bigenda neza. Hanyuma kandi ngo iminsi yose amugirira neza, iminsi yose ntamujya umutima, iminsi yose ntamuturubika, iminsi yose ntamutuka, iminsi yose ntamuraza inzara, iminsi yose ntamwambika, ariko aramugaburira akamwambika akamusumira, ibintu byose bikagenda neza. Ibyo arondera byose ngo amugirira neza. Imana nishimwe cyane, amugirira neza. Rero nagomba mpanure kandi n'abagabo nabo nyine, abagabo bubatse bari kugirira abagore nabi, ukugirira umugore nabi naho nyene ni bibi. Hariya dusomye neza hatubwira neza ngo isengesho ryawe nishobora gushika ku Mana kubera ko ufata umugore wawe nabi. Fata umugore wawe neza, nivyo bisoba ari vyiza. Imana nishimwe cyane, naho mfata neza ibintu byose bizogenda neza, mugani wamfata nabi ibintu byose bizogenda nabi. Imana idufashe cyane, ibyo bizoba bigize. Aha twumvise neza ngo umugore aroranye ninde yo muronka, kuko ari uw'igiciro kinini, n'uw'igiciro kurusha utubuyenge twitwa marishari, aruta amabuye y'agaciro. Nico gituma rero nagomara kugira inama uno munsi, wa mugore we, hari abagore nabo nyene bifata nabi, hari abagore usanga nabo nyene ataraba agaciro, usanga barataye agaciro kabo, baritesha agaciro. Nagomara kubwira reka kwitesha agaciro, yakwitesha agaciro. Hagarara neza ubaka urugo rwawe kugira ngo umugabo wawe akwizigire, ureke gutesha agaciro. Abamwe ariko baritesha agaciro mu bintu bitagize bitagira ikimazi, gasanga mugabo wanje ntiyasumiye ibi, mugabo wanje ntiyanguriye ibi, ntiyagize ikindi gihe azoronka amafaranga azobikugurira. Mugabo tekana, ureke kwirukanga. Niwirukanga n'isi, hari ngo uzoyirukanga ngo wirutse muri abandi bagabo, usange nuriya wirutse ku yigeje aragutaye, na wa wundi wamugaruka gusanga nawe nyene arakwanse, uzobuwande. Nagomara kugira inama, hagarara ushikame ubu umugore w'umwizigirwa. Nagomba mpanura abigeme nabo nyene, mwabigeme nimwe abizigirwa imbere y'Imana, nimwe abizigirwa imbere y'abantu. Mureke kuba abakobwa mumenga n'abakobwa umenga buko nyene umenga bagenda barahonjwa nk'inzoga. Sivyo, duhagarare neza, abakobwa bahagarare neza, n'abakobwa biyubashe, n'abakobwa bubashe Imana. Nimwubaha Imana nayo izobaha icubahiro, kandi ngo ni utayikoze isoni naye nta soni izogukoza. Imana nishimwe cyane, nivyo bizoba ari vyiza. Muhagarare neza, nimwahagarara neza Imana izobana namwe, Imana izobagirira neza, Imana izobaha ivyiza. Yakwirukanga n'ibiguruka, yakwirukanga n'ibisayangana ngo byose n'amazahabu, byose si amazahabu, ngo kizungu cenya kina muzungu kinatia bizunguzungu. Rekana navyo uhagarare neza, nivyo bizoba ari vyiza. Nihagarara neza mwigeme, Imana izokugirira neza. Nihagarara neza musore, izoguha umukobwa aroranye, izoguha umukobwa ngo ninde yo muronka, atangwa n'uhoraho. Ukwiye kumusaba uhoraho, niwe ashobora kumutanga, nta wundi yo muguha, nta mwana wa muntu yo muguha. Umwana w'umuntu yo muguha higeje akakumerana amenyo, umwana w'umuntu yo muguha higeje amafaranga aheze akavuga ati jewe sinamenye kurara inzara, jewe sinamenye yuko sinamenye ibi n'ibi. Uzosanga kwisanzwe ugize ibibazo. Ariko turumva neza ngaho ijambo ry'Imana tubwiye neza ngo umugore aroranye ninde yo murongo mu igiciro kinini. Nawe nagomba kugira mukenyezi w'igiciro kinini. Abantu benshi bariko baritesha agaciro hejuru y'inyambaro, urambara nabi ukagenda wahenye, nta muntu uzoba igiciro.
ugenda uhenye oya, ambara neza. Wa mukobwa wambara neza nuzoba igiciro, utambaye neza mugabo wambaye neza uzoba igiciro. Ego ajya ufata ibigori bitetse akabizana bitonoye byavuye ko amashisho, nibaki abo bigura. Umuntu yiyubashe nta muntu yogura ikigori kimeze uko, nta muntu yogura umuhwi batonoye bakuye kubishishwa oya, nta muntu yogira yumva wugiriye hamwe. Namwe nimwambara neza abantu bazobanezererirwa, abantu bazobona ko muri abagaciro, nandi azobona kumenga muri uw'agaciro kubera ko umeze nk'umuntu utiyubashe. Twiyubahire nivyo bizoba ari vyiza. Kandi twumvise neza ngaha ngo umutima w'umugabo wiwe uramwizigira ngo kandi uwo mugabo mugirira neza. Igituma umugabo atakugirira neza nuko utari umwizigira. Nagomba kugira inama navyo uzoshobora rero, ariko nagomba kugira inama. Hariho umuntu ashobora kugira umwizigirwa, hari umuntu ashobora guhindurira ibihe. Uwo nawe n'umugabo yitwa Yesu. Umwizeye ucika umwana w'Imana. Ijambo ry'Imana tugira ngo abamwakiriye bose yabaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Ni wacika umwana w'Imana, nagomba kubwire nta muntu azokubahuka, Imana izokubahisha. Imana nishimwe cyane. Aho ni muri Yohana 3, ubutumwa bwiza bwa Yohana 1:12. Aho muri Yohana 3:16 tuvuga ngo kuko urukundo Imana akunze abari mwisi niyo gwatumye itanga umwana we yakinira ngo umwizera we ntazopfera. Umwizeye ucika umwana, umwizeye ntazopfa rubi. Mugabo utamwizeye uramaze gutsindwa n'urubanza. Uno munsi nagugira inama rero, wizeye uwo Yesu Kristo naho woba warabaye maraya rurangiranwa, mugabo gakizwa urahinduka. Nagomba nakubwire Imana izokugirira neza, kandi yiteguye kubwirira ivyiza. Wa musore we nawe uriko uragenda hariya mwisi, genda hariya mwisi uriko urayereramwe, ariko nagomba nakubwire hariho umugabo yitwa Yesu, niwe ashobora kukugirira neza, ibintu byose bikagenda neza. Uwo umwizeye ucika umwana w'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo himpagaze ku rugi ndaramukije umuntu niyumviza ijwi ryanje akikugurura ndinjiro gusangira. Uragomba kumwugururira no munsi arinjira, musangira kameremere, arinjira abe muri wewe. Kandi niyaba muri wewe uzoba utakiri Etienne, uzoba uri Etienne ari kumwe na Yesu. Uzoba utakiri Naka utari Fabien, ariko uzoba uri Fabien ari kumwe na Yesu. Uzoba utari Eugenie, mugabo uzoba uri Eugenie uri kumwe na Yesu. Uzoba utari Elias, uzoba uri Yesu ari kumwe na Yesu. Imana idufashe cyane mwese mwariko murumva kino kiganiro. Imana ibahumurishe. Mana data twese byagiye mu ijuru, turagushimiye kubwano majambo, uyahezagire uyahumugisha, kugira ngo se mwana w'Imana umwe wese yimenye arabe neza. Aba badamu abakobwa barabe neza ko araba agaciro, nta wundi ashobora kugira w'agaciro atari Yesu Kristo. Mana yacu gira neza, shishikara kubagirira neza. Aya majambo akore ku mutima, hamukwizeye umwandika izina ryo mu gitabo cy'ubugingo. Mana yacu gira neza, hezagira bono butumwa, hezagira no majambo uzoyumva. Mana yacu gira neza, azomugira ikimazi. Mana yacu gira neza, azogoberane na kugira ngo se mwana w'Imana ahinduke, aguhindukire, mubere umwami n'umukiza wawe. Urakoze byose umaze kuvuga, bisenze mu izina ry'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.